inyuma yo kuririmba indirimbo yitwa Kutuno nashoboye kuririmba indirimbo yitwa Shishura ndayikorera muri Kim France Record. Indirimbo iriho yamaze nka amwa iri kuri konti ya YouTube yanje. Igiye mu kuririmba ndakunda gukora indirimbo nkabanza nkarondera amanote ayo kugira ndayiririmbe ifitse akanovera. Ndibuka ngiye gusaba indirimbo wa Miri twarahuye na Satibi kandi kuko twari mu runganwa rumwe rw'umuziki hama turavugana ivya featuring aranyemereye ico gihe yaheruka gukora ivya featuring na n'indimu namubwira ati turabaramukije bakunzi bandaho TV aho muherereye baba mu mihingo igiye itandukanye. Kuri kamera hari dossier. Rero uyu munsi twabazaniye novuga ngo umuntu yanditse amateka, umuntu twavuga ngo amaze igihe kitari gito mu muziki ndundi, umuntu benshi bazi ku ndirimbo bita Kutuno. Ntabarambiye reka ndamubazanire mu mwibonere. Safi boss. Salama. Meze neza. Meze bien. Ya ku bantu batakuzi novuga ngo batasanzwe bakumenyereye nakahe kazina bashobora kubabwira kazina? Banyita BIG Shisha Boy, BIG Khalid. Ya BIG Khalid turakuzi novuga ngo mu ndirimbo zigiye zitandukanye, cyane cyane tugiye kuvuga indirimbo bita Kutuno kuko novuga ngo niyo yinjiye mu banyagihugu bose paraporo y'izindi ndirimbo nyinshi. BIG kuva aho sohoreye indirimbo Kutuno warabuze cyane mu muziki ndundi, mbega benshi baravuze yuko yo bara amafaranga yakubanye make bivanye nuko woba warakoreye indirimbo muri Bantu Boy ikagutwara amafaranga menshi. Kuri wewe bimeze gute? Nyuma yo gukora indirimbo Kutuno nari muri bindi byinshi cyane bitandukanye, mbwa cyane nariko ndiga kugira maîtrise gitari. Naramaze umwanya munini naremeye indirimbo shasha nshoboye gutanga, mugabo birakorogana kubera ntari bwa maîtrise indirimbo ngene ndaririmba iri ku manote. Na cyane giye mu kuririmba ndakunda gukora indirimbo nkabanza nkarondera amanote ayo kugira ndayiririmbe ifitse akanovera. Inyuma yo kuririmba indirimbo yitwa Kutuno nashoboye kuririmba indirimbo yitwa Shishura ndayikorera muri Kim France Record. Indirimbo iriho yamaze nka amwa iri kuri konti ya YouTube yanje. Ya nibaza ko abakunzi b'umuziki ndundi baba baronkeye inyishu ikibazo bari bamaze imisi babaza. Rero BIG turafise amakuru yuko igihe watangura kuririmba woba watanguye mu mudiho wa hip hop, kubera iki wahinduye umudiho? Mbega wabonye bitinjiza niki kintu cyo wacatumye uhindura umudiho watanguyemo? Ego jewe ngitangura music muri industry y'u Burundi y'umuziki wacu ndundi, je natanguye muri style ya hip hop. Nari umuhapere naririmba genre nka DMX canke Jalol. Hama ndabikora umwanya munini, ndapiga track ya mbere ya kabiri ya gatatu mbona ntiziba hit. Muga dernièrement ndakora indirimbo yitwa aha naha irashobora kuronka amahigwe, iravuga mu media atandukanye. Hama mu nyuma ndabona kuguma muri style imwe ya hip hop, mbona umengo ni vyavansa candahindura nja muri style ya R&B. Mugabo kugira nje muri style ya R&B niko napiga hip hop, nkumva flow zanje zirarenze, nkumva ama flow y'aba upcoming bariho ubu aribo unye bitaba bari kuri high level, nkabona flow zabo vraiment bari down eye. Hama mu nyuma ndavuga ati reka iyi flow ya hip hop mbanze ndayereke nje muri solo imeze guca, mpige aka melody kari dansante tu vois. Hama ndavuga ati reka mfatishe ndabibindi ndapiga Kutuno irakartona iraba bon. Hama ndapiga Shishura ndiko ndaraba ko ego abantu bazashobora kuyikunda. Mugabo mu nyuma ntatinze ndazi nzosubira mpige hip hop kugira ngo nkorisha abariho aba hip hopiste aba rapper. Ya iyo ndirimbo Shishura novuga ngo tugerageje kuraba kuri account yawe ya YouTube indirimbo ntayiriko, mbega iyo ndirimbo zoba ari zazindi zisohokera muri flash canke carte memoire bimeze gute? Iyo ndirimbo ntabwo iri isohokera kuri flash canke kuri carte memoire, indirimbo iri kuri account ya YouTube. Mugabo rero harabaye ikibazo kuri account yanje ya YouTube. Account yanje ya YouTube ya mbere nari nashize ko ama track yanje ya mbere, novuga ko habaye akantu k'agapiratage niko nokita.
arigenda irondera nkabura nigenda itora cyamba oblige ko indirimbo nsoho ikiri shasha itomara nka demo ikiri muri flash nko wejeje kubivuga nca prefera go create indi account ya YouTube mugabo ndiko ndagerageza ndondera abantu bashobora kubishoboza ko bondondera iyo account yanje bigashoboka nageze kumva ko ari umuntu yo bishobora. Mbega ku bakunzi b'umuziki novuga ngo benshi basanzwe bakurikirana account yawe ya BIG Bikared hakaba hasohotse Shishura batayibona novuga ngo kuri account yawe ya kera ni hehe boca kugira ngo baronke iyo ndirimbo Shishura? Boca kuri account bakandika ko BIG Khalid B.I.G ugacha wespasa KHALID BIG Khalid like notorious BIG. Yeah. So twarumvise yuko novuga ngo ijya ndirimbo yiwawe aha naha wigeze kuba ufise projet turetse kuba ufise projet wari kurayikorera video ntituzi novuga ngo igihe mbega twari ukuri kurayikorera ko video ntituzi mbega waba wabuze amahera yo kuyiriha byagenze gute barayikoze haba ikibazo kihe ko tutigeze tuyibona ku rubuga rwa YouTube? Kibajije question ngyohera cyane indirimbo ya aha naha by jewe nyene BIG narayigiriye tournage turayikora turayirangiza hama mu nyuma haca haba ibintu c'était en 2014-15 hama turaba disparaître turatandukana hama wariko aragerageza kuyimonta kugira agira amasana mabe meza ndamara nka deza ntabona yari hama mu nyuma ikitakara gucyo yego. Yeah. Nibaza ko ntihenze muri entre ya 2014-2013 mwarigeze kuba musohora novuga ngo indirimbo bita Kiyo cha Jami muri kumwe na ba Sadbi muri kumwe na ba Shan Queen ba Arafro. Mbega iyo ndirimbo novuga ngo ni hehe ubona yuko yoba yaragushikanye canke nibihe bintu ubona yuko byo byarabaye muri iyo ndirimbo utabashije gushima mu nyuma? Vyabaye muri iyo ndirimbo ntashoboye gushima mbona novuga ko atanakimwe cyabaye. Iyo ndirimbo Kiyo cha Jami ntabwo ari indirimbo yiwanje, ni indirimbo ya Fabrice Birori yagize featuring abarimvyi 14 muri abo barimvyi 14 narimo nari kumwe n'indimu n'abandi babavuze bayoya ba Satbi ba Shani Queen ba Orga beaucoup twari benshi. Indirimbo turayikora iratoka irabiyambere muri top 10 muri CCB dans les années muri ico gihe. Hama entreta turakora umuziki dutandukanye kuko ico gihe nous tous nous étions des upcoming yari promotion novuga ko bari batugiriye. Hama hari akantu nyibukije sinzi ko nokavugirako unyibukije igihe kimwe turi muri concert ya Inanga Record turi ariya kuri Musée Vivant ndi kumwe n'abasohorera imiziki muri iyo studio abo bose navuze muri iyo collabo bari mu nabandi batari muri iyo collabo mugabo basohorera muri Inanga Record. Yari concert yorganije umu producer yitwa Big Bass turakora igiteramo ki haje umuziki iri muremure turakora igiteramo kirangira gitevye gutaha ari problem ndibuka ico gihe natashe n'amaguru mvuye kuri Musée Viva gushika town Chaniro truva ndi kumwe n'igihangange mu muziki w'u Burundi ndiko novyita ico gihe twese twari kuri level imwe twavuye kuri Musée Viva n'amaguru ndibuka neza cyane nari kumwe na Satbi turafata bisi ya Musaga turashika muhira muri quartier turasangira niba yakagaye bari bacuvye turararana ni muhira vraiment buraca mu gitondo ndamuherekeza rataha. Ya numva yuko waciye muri byinshi novuga ngo mu muziki ndundi. Mbega Satbi muri kino gihe novuga ngo numwe mu bantu novuga ngo dushobora kuvuga ngo batanu ba mbere mu muziki ndundi dushobora kuvuga yuko ashobora kumenyekanisha umuziki wacu mu bihugu bigiye bitandukanye. Mbega ko wumva mwavanye habi mwaratahanye mbere uranamuha n'indaro murararana, mbega niki kintu kubera iki ubona yuko hari ahantu yigejeje nawe ukabona yuko hari ahantu maze kugera kubera ko utiyumvira ati reka ndamusabe korabo uyu muntu twavanye kure bimeze gute? Mu nyuma Inanga Record imaze kwigaburamo kubiri yari Big Bass na Amiri Pro aciya yugurura studio yiwa ayita MA Production hama Big acasigarana studio Inanga Record. Ndibuka ngiye gusaba ndirimbo Amiri twarahuye na Satbi kandi ko twari mu runganwa rumwe rw'umuziki hama
turavugana ivya featuring, aranyemera ico gihe yaheruka gukora ivya featuring na n'indimu, namubwira ati ndashaka vraiment tuze turirimbana indirimbo, turavyemeranira turabitegura, mugabo hitwafata umwanya wo kubikora neza, hama birafata umwanya muremure, urabona muri music muri sabari mu vyiwe ariko arondera mu vyiwe, hama ikindi gihe baramutumira muri concert ku Musaga ahantu bita kuri Panorama, New Panorama. Yari concert yorganije umuririmbyi nyene wa kera wo ku Musaga yitwa Overmix. Acagira umu invité spécial Satbi, natwe bwaradushirako n'abandi ba Yakubino n'abandi. Amatwara ahahuriye kandi ndasubira ndamwibutsa teske ya featuring wanyemerera ni gute. Ngira ntiyanyumvise, mwabonye umengo yadogeje ibi. Umengo wabonye umengo yakudugirije ibi. Woba warasubiyeyo ngo umubwira ati hari akantu dufitaniye tutigeze dushira mu ngiro, canke wewe wacibona yuko umengo yoba ari showbiz yakugizeko? Bo kimwe yari showbiz nyene bibaho, narayibonye yariyo, hama ikindi naco ngira nuko utari umwanya wavyo kubimubwira peut-être, hama ikindi naco igiye gishitse ngira ngo tuzoririmbana ninabimusaba canke bigashika bikenewe, ndashaka kumurondera kemera ibikenewe nkabipeya, canke bidakeneye ko ndamurondera nkarondera abandi. Ego mugabo n'umuririmbyi vraiment nubaha aririmba neza. Ego ya BIG Khaled, nizihe projet novuga ngo ufise muri uyu mwaka wa 2021 ushobora kubwira novuga ngo abakunzi biwawe ku buryo bavuga ati inyuma ya Shishura reka turindire iyindi ndirimbo ya BIG, kuko nibaza yuko indirimbo Kutuno yararonse promotion ku buryo ahantu hose uciye n'umwana wasanga ariko araririmba Kutuno. Kwanza novuga ngo abakunzi ba Ndaha TV barakeneye ubahe akapera bumvirize kwanza yuko ari wewe ubwi wawe waririmbye iyo ndirimbo Kutuno. Waira was it cramp down, slow moving like a snake, murano murondo agenda ndogo Kutuno, ndogo manuka, ndogo Kutuno, ndogo kaduga, umwe na Maderena, hamwe na Kapitorina, hamwe na Signorina, bose bagira Kutuno, ubu tugira Kutuno. Eyo tugira Kutuno. Ya ubu tugira Kutuno. Ni kihe kibazo novuga ngo uba wifuze ko umujournaliste akubaza ariko ntakikubaze, uvuga ati iki kibazo mba nkeneye yuko gishikira abakunzi b'umuziki ndundi? Kibazo namashaka kwibaza ariko bombaza ama ntibakimbaze niki, ndakunda umujournaliste yambajije eske rafise mu manager, iyo batakimbajije ncambona umengo no kugira nze ndamuronke bizongora. Ego ya urashobora kuca wihinyisha wewe nyene? Inyishu ndayifise kubera ikibazo cyanye neco kigishu igiranye n'icyo. Umumanager wanje novuga yuko gushika ino saha ntawe ndabona. Muga ndashima Imana kuko je ubwanje hari ibindi bikorwa nkora biri pembeni, biri hirya y'umuziki kugira ngo nihabe nk'umwaka ucaho nka n'indirimbo nshasha nca ni managing ajenyene. Muga keke fo hari gihe bishika ugasanga ari umuntu umwe ampa bibiri cyangwa igihumbi ntamenye ko yakontribuye muri cya gikorwa canje. Ndabona nka Sylvain Manirakiza, ego uri umuntu ashobora rimwe akunda kumba hafi na hafi, mbona uvuga ko nemo na mu manager ndaronka. Yap, manager c'est bien moi. Ya bakunzi ba Ndaha TV nkuko mubibona twari twatumiye umutumire wacu yari BIG Khaled Mr Kutuno, umwe mu ba star bovuga ngo bamaze kubaka izina, bamaze gukora ibintu byinshi, aho biboneka yuko ari n'umwe mu bantu bavuye kure bazananye nabo twavuga ngo twita abakingi, abami b'umuziki ndundi muri kino gihe. Ya kuri Michael yari Adronins Promoter, ndabashimiye mutibagira kugira subscribe sabone, mwongera mufyonda na kariya gakengeri kari ku ruhande kugira ngo igihe cyose bashize ikiganiro kizohore kibashikira. Mugira amahoro aho muba hose, mwubahwe.